Umuvugizi TV. Karimeze muri ngaha ndashobora gukoresha neza ijambo bavukanye muri iyo y'Imana kuko twumvise inkuru nziza Yesu atwigisha ko gusenga ari ukwerekeza ubwenge n'umutima wacu kuri Imana dawe wa twese. Imana n'ubwenge byose bikomokamo kandi ariyo twaremewe ngo tubisoma barabyandika bakore igabane 18 akarongo 6. Twese dufise umuvyeyi umwe ariyo dawe wa twese ari mw'ijuru. Twese abantu n'ingabo zabo, abatwara n'abatwarwa, abatunzi n'aboro, abakuru n'abato, abidegenza n'ababoshwe, abasanga n'impunzi, ingenzi n'abambukira, abagenzi n'abansi, ababi n'abeza, twese dusenga twambaza kandi dupfukamira Imana se wa Yesu Kristo atuvukanisha muri we, tukaba abana b'Imana, tukaba basamuragwa kumwe nawe ubwami bw'ijuru. Umwe wese asenga Imana agira ati dawe wa twese, kuko twemera ko dusangira umuvyeyi kandi duhamagariwe kubaho vy'ukuri n'abavukana. Umuvukano werekana hagati yacu n'ugaragaza neza ko urukundo rw'Imana rwasasagaye mu mitima yacu, nk'uko Pawulo abitubwira n'uwaronyandikiye Abaromani. Na Yesu Kristo agira ati ikizobaranga ko muri abigishwa bacu ni urukundo muzoba mufitaniye, muri Yohana 13 akarongo 35. Igisavyo ca dawe wa twese ukivugira mu mutima wawe wiyugaranye mu cumba cyangwa ukivugira mu muryango cyangwa mu ikoraniro uri kumwe n'abandi, cugurura umutima ku Mana dawe wa twese no ku bavukanyi bacu bose, kuko dawe ni uwa twese. Ijambo gusenga mu Kirundi riri hafi y'ijambo gusaba. Mbere mu gisabisho harimo igisabo. Uwusaba yugurira umutima w'Imana ibona n'ibinyegeje mu mutima wiwe, gutya agaserura ubukene afise, akemeza ko adashobora kuba vyose, akerekana umutima wifashe buto, kuko nakare umusaba yicisha bugufi imbere y'uwasaba. Uwo dusaba nawe ni rudasumbwa, akaba mushobora byose, dawe wo mw'ijuru. Uko kw'Imana uti dawe wa twese ni ukubahuka nk'uko twavyigishijwe n'Umukama. Tubahuke tuvuge tuti, niko nzavuga tubirangira hato kuvuga iki gisabisho ca dawe wa twese twama tuvuga mu mwuka w'imisa mu gihimba cyo gusangira. Kwita Imana dawe si bisanzwe, ni iteka riterwa n'Imana, rero wacu bwo kwitwa abana bayo.
turabibona mu nshira Yohana igabane ca mbere akarongo ka 12. Iyo Mana ikagurisha urukundo rwayo rw'imyaka yose kandi ikatwereka ko ari Imana itagira nkunzi nk'uko tubisoma mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa igabane c'icumi akarongo ka 34. Ya Mana imvura neza n'abana igaha izuba intungane n'ibyarya. Mu Njiri ya Matayo igabane ca 3 akarongo ka 45. Iyo Mana muvyeyi wacu irazi ibyo umuntu wese akeneye n'imbere y'uko abisaba. Ni muri Matayo igabane ca 6 akarongo ka 3 ari naho Yesu atubwiye muri inkuru nziza ko tutorinda guhogora tugwiza amajambo n'abapagani iyo turiko turasaba. Igikenewe ni ukwizera Imana ukayizigira nk'umuvyeyi ufise umutima w'abana, kuko tuzi neza ko iyo Mana idashobora kurinda umutima mweranda aramumusaba kandi ikareka kuronsa iciza arakimusaba. Mu Njiri ya Matayo igabane c'indwi akarongo ka 11 ari naco tumaze iminsi tuzirikana cavuye mu nkuru nziza. Iki gisabo ca Dawe wa twese kirimwo ibice bibiri. Ubwa mbere turikweza Imana Dawe wa twese, tukikweza ubwiza bwayo, ubuntu bwayo, mu kuribaza izina ryayo, mu gukora mu bwami bwayo bushike, ubwami bw'ubutungane n'amahoro, ubwami bw'urukundo n'ukuri, dusaba ko ishaka ryayo ryorambuka ku isi nko mu ijuru. Ubwa kabiri muri ico gisabisho turasaba ivyo dukeneye kugira ngo tubeho neza, tubeho mu iteka ry'abana b'Imana. Turasaba umukate, tugasaba ikigongwe, tugasaba kudatereranya inywesha mbi no kurindwa kandi. Muri ubwo rero hari ibisabo bitatu biraha Imana na bine biraha umuntu. Nk'uko nari nabivuze, gisabisho cose kidushira imbere y'Imana umuvyeyi wacu kandi kikatwerekeza ku muvukano dufitaniye na bene wacu. Ivyo bisabo uko ari indwi, igiti kirindwi mu bwuzure cerekana umusesekara. Bitatu navyo vyerekeza ku Mana butatu bweranda, Imana n'urwende, Data na Mwana na Mutima. Bine navyo vyerekana iyi si igarukira. Dufatiye kuri ya mwerekero ane y'isi ariyo uraruko, ubumanuko, uburengero n'ubuseruko. Vyumvikana rero ko igisabisho cose tugihereza Imana n'urwende, ariko kigashikira n'abavukanyi aho bari ku isi yose. Nako nyene igisabisho nikigira imbibe. Ko noro mu mwanya wo kuvuga kimwe cose muri ivyo bisabo, ndaruke kuri bibiri mbona ko ari nkenerwa mu buzima bwacu kandi bifitanye isano. Ubwa mbere umuvukano uri hagati yacu
umuvyeyi n'umuremyi wacu, kubera ko muvukano hari aho utosekara bivuye ku magara make ya muntu atirimuka canke atirimuka umuvukanye. Turakeneye rero n'ikigongo, urufunguruzo rwo kubaka umuvukano n'ukwakira uwundi ukwaye, nk'uko nawe nyene abwirizwa kukwakira ukuri, ukabona ku wundi ari mwene wanyu, ari mwene data, umuvukanyi, dusangiye umuvyeyi, dusangiye urugendo rw'ubuzima, dusangiye n'iragi rya bwa buzima budahera. Tudashize hamwe ntidushobora gukomeza urugendo ngo tube babasangirarugendo kubw'ukwizigira duhamagariwe muri uyu mwaka wa Yubile Eklesiya. Na Yesu aragira ati, niwaza guhereza ishikanwa ryawe ukibuka ko hari mugenzi wawe ufitiye akajirya, uraca usiga rya shikanwa ryawe imbere y'uruhimbi, weze ugende usubize hamwe na mugenzi wawe, uhejeje ugaruke guhereza ishikanwa ryawe. Mu Njiri ya Matayo igabane ca 5 akarongo ka 22 gushika ku 24. Igisabisho rero kiraduhuza kandi kigatuguranisha muri mutima, wa mutima tuba tuvuga tuti aba dawe, ari naho gikomeza bwa umwanya dufitaniye muri Kristo. Nico gituma mu gusenga duhuza amajwi, duhuza imitima, tugahuza n'ibisabisho. Nivyo kenshi na kenshi badutumirira mu nama z'isaco cy'umwuka w'imisa ngo duserure bwa bumwe bwo kwemera dusangiye. Nuko nabiteguye bahava bagasangira ku mubiri umwe wa Kristo, ngo tube twese umubiri umwe wiwe, twebwe tube ingingo z'umubiri wiwe. Uwo muvukano udusaba kugenda dukomeza umutima wo gukenguruka, wo gufashanya no gushigikirana, nuko biri mu civugo cacu cy'umwaka w'ubutumwa muri diyoseze ya Gitega, kugira ngo umwe wese yibutse mu muryango kandi akoreshe ingabirano Imana yamuhaye ngo yiteze imbere kandi ateze imbere na bene wabo bose. Gutyo uwo muvukano ntugume mu majambo ariko userukire mu bikorwa, kumwe umutima Yohana bitubwira ati, nidukundane mu majambo, nidukundane mu kuri no mu bikorwa. Bana byanjye bya Yohana igabane ca 3 akarongo ka 18. Kubera ko twebwe abantu rero twakomerekejwe n'igicumuro ca mbere, bigatuma n'umubano wacu n'umuvukano wacu n'abana b'Imana ugenda uteseka. Turakenera kubwira Umukama tuti, uturekurire ibicumuro vyacu n'uko natwe turekurira abatugiriye nabi. Izaburi y'ijana na 30 iragira iti, mbega Mukama, niwaraba akabi kacu ningazoragama, ariko ikigongwe kiragizwe iwawe. Umwanditsi w'iyo zaburi aca adutumirira kugira umutima wizera Imana kandi wizera ijambo ryayo. Imana yaraturekuriye ibyaha byacu muri Yesu Kristo yapfuye ku bwacu, ari naho dutumira
kurekurira bene wacu kandi akanatuganisha ati nimutarekurira abantu na so wanyu wo mu ijuru ntazobarekurira ibyaha byabo. Mu kurekurira bene wacu baducumuyeko tuba twuguruye inzira yo gusubiza hamwe, inzira yo gukira ngo turonke amahoro mu mutima wacu, tuboneye kubakira hamwe ubuvukano bwugurutse kandi wagutse ushinze imizi mu Mana Dawe wa twese. Niko biragora gusaba ikigongwe nk'uko bigora kurekurira wakugiriye inama. Bisaba guca bugufi nk'Imana yinjiza umuntu muri Yesu Kristo, atirunganya iteka dukungana na Mana, akigira ubusa, tukavavanya n'agatima kose kubwishime ngo tube abanyakigongwe nuko Data mu ijuru ari umunyakigongwe. Erega ariko natwe turabizi, abasokuru bagize bati ntazibana zitishanye amahembe kandi nta nyambo ibura agahunzi. Ari naho umwe wese muri twebwe akenera gusaba ikigongwe cyane kurekurira abandi. Inyosha mbi n'inabi biriho muri iyi si, harimo ababishaka kubiganza, ariko natwe dusaba Imana ngo ibidukize. Mbere n'abavukanye bacu tukabarinda kare, ntitubabere inyosha mbi, turekurira abavukanye kuko natwe twarekuriwe iri jambo. Uturekurire nk'uko natwe turekurira abatugiriye inama. Biratwereka ko iki gisabisho cya Data twese ritwibutsa twebwe nyine icyo dusaba n'icyo tubwirizwa kugira kugira ngo twumvigwe, kugira ngo tubone ikigongwe. Soza kuri iki kivugo cy'iyi minsi y'ugukenguruka. Ese igihugu cyo mu Burundi cyo ni igihugu cy'abahanuzi. Abahanuzi mu bwose bwa kera barangwa n'ibintu bitatu: bararonga umutima w'Imana aravugira, barashingira imyanya Imana n'urukundo rwayo, bakamenyesha ishaka ry'Imana kandi bakabaho bakurikiza inyigisho z'Umukama, bamagana igihugu cyose gukora ibyo Imana ishaka ngo gihinduke kibe igihugu kinogera Imana, kirongera neza, kirangwa n'ubutungane. None se byoshoboka bite mu Burundi? Nuko twemera kugurukira mutima mweranda, tukemera ko tugenza kandi akatubesha. Mutima n'abahata adusaba kumukundira, adusaba korohera igikorwa ciwe mu mitima yacu ngo adutumbereze inzira y'ineza, inzira y'ubukiriro, inzira y'ubwami bw'Imana n'ubutungane bwayo. Ni igisabisho rero dutura Imana uyu munsi, dusabira Uburundi n'Abarundi ngo Imana iduhe umutima w'ubuhanuzi, ngo tube nk'abareretsi, uko tubisoma mu gitabo cy'umuhanuzi Habakuki kigabane cya 2 akarongo ka mbere
atubwira ko umuhanzi abwirizwa kuba umurerezi arerekera igihugu cy'Imana ngo ntiyakwihabwe giterwa n'inabi bahanura ku izina ry'Umukama ngo ababyeyi berekeze umutima ku bana babo ibigaba nabyo bigaba agatima bikurikiza ubwitonzi bw'intungane. Tubisoma mu Nyaruka igabane cya mbere akarongo ka 17 babura igikorwa cya Yohani Batista asoza n'umuhanuzi. Yesu Kristo yigize umuvukanyi wa twese adukomereze ubumwe n'umuvukano dufitaniye nawe n'uwo dufitaniye na zina muntu wese ari umwana w'Imana nkanje. Bikira Mariya umuvyeyi w'ikigongwe adufashe gutegera abandi no kubarekurira ku izina rya Data na Mwana na Mutima Mweranda. Amen. Kumuvugizi TV.